akabazo ka mbere nakajanye kuri iyi ngurane mushaka kuduha umuco ko muvuga ingoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka aho turavyumva bwayo muvuze ngo inzu z'ubushikiranganji byoba vyiza mutomoye ni zingahe kugira ngo ejo ntibaze buba kimwe hano twatoye ko ari inzu nyinshi muri hano bivugwa muri bwinshi byoba vyiza no kumbure habayeho gutomora ati mbega none izo nyubako zoba zaramaze kwiyumvirwa ko novuga yuko kubijanye n'ingoro z'amakoraniro z'inama nshingamateka na nkenguzamateka ivyo vyaramaze gutorwa mugabo iki kibazo ndacishurire hamwe n'ibindi kumbure vyoba vyaje mu bijanye n'inyubakwa aha twavuze building ministeriel mbega tuvuze building ministeriel no kuvuga iki tufashe yuko ikigobere gikeneye kubaka kandi kirakeneye kubaka birazwi nta numwe biyobewe nico cinjiza amahera mugabo kirasembereye dutanga hafu muri yaridi ku mwaka yaho dupanze twaja kurondera ama service ukiruka hari hubatswe inyubako nk'iyo c'est pas un building ministeriel. Building ministeriel ntitugomba kuvuga building yicaye mu mushikiranganje gusa kuko buryo umushikiranganje si wagoye hagoye beaucoup plus ama service technique kuko abafise ivyo ategerezwa kubika abafise ivyo ategerezwa kurangurira bene gihugu niyo ahanini agoye iyo tuvuze rero building ministeriel aha kumbure twakoresheje le terme ministeriel mugabo dukunda gukoresha le terme building administratif nico kiri beaucoup plus neutre ica gituma uwari we wese yiyumva muri ivyo bintu ati mbega zoba zaratowe habajijwe n'ibibazo ati mbega none ni bande bazobironka harabaye ivyigwa vya naka na naka nagira menyeshe yuko service ya leta yose ingana n'iyindi urya nta service isumba yindi nta nyagupfa na nyagukira intumbero ya leta ni yuko umukozi wa leta wese agira ahakorera ameze neza niyo ntumbero rero ubu ntituja mu kabagende ngo ministeri kanaka niyo yotangura turaba ubu buryo buzoba buri à notre disposition bungana gute bokora ibikorwa ibihe mbega ahantu dushobora guhera ni hehe nanze akarorero ministeri ya finance building ya ministeri ya finance yitwa ko ari building ya ministeri ya finance mubwira akoreramwo izindi nzego hariyo ministeri ya bonne gouvernance irakorerayo brigade anticorruption irakorerayo nukuvuga rero turabivuga gusa tukavyita uko mugaba ikibanza kibonetse service ya leta yose iraja yigakorerayo no muri aya building dukose hariho aho usanga bicaranye bari mu ministeri atandukanye rero tuvyumve yuko atari kibazo cyo kuba nguriya ni wazotangura nguriya so wazotangura aho tubona yuko bikenewe cyane nibaza ko ariho boheza bakabanza kuza barimukirayo mugabe intumbere kabe yuko twokwihangiro yuko leta y'u Burundi itokwama inzira turatuzwa ama service ya leta atazara turatuzwa yicaye mu nzu ushobora kujamwo ugakora ute mfatiye kwingurane mu kibazo mwarishiye ko atabisabwa ariko turabona ko iyi ngurane itandukanye nizo twari tumenyereye kuko hariho byinshi bisabwa ibi bikoresho bizova mu bindi ahubwo umuntu tiyenze baba yitiranya n'ingabire kuko biraboneka kumengo hari byinshi basaba ko bizova iwabo kandi ari amahera tuzoriha nk'u Burundi twatiza kugira ko ijisho nkabaza rero nti mbega iyi ngurane turavye iyi paiement direct nkuko mwayivuze ngaha bidakenewe ko aya mahera azoca mu banki nkuru y'igihugu nagomba mbaze ko kuzindi ngurane ariko vyahora bigenda mbega abatsindiye isoko ntabwo amahera yabo ya transita mu banki nkuru y'igihugu bace baronka directement ayo mahera ntazoca muri bera leta yasabye ingurane ibanki yo mu Buhinde iyo banki yo mu Buhinde yaravuze ati ndaguha amahera mugabo ayo mafaranga sindayaguha mu ntoki nayo gukora iki gikorwa gushika kiranga uyu munsi jewe ngiye kugurana amafaranga mu banki yo ngaha ibujumbura iyo banki iyanyemereye
sinshobora guca ndayibwira ngo urumva rero ya mafaranga ngo ya transfer yarungike ku yindi konte yiwanje mu yindi banki ngo nzoza ndayakurayo. Aca kubwira ati genda uyasabe bariya nyine. Aca kubwira ati genda uyasabe bariya nyine. Kubera iki? Barakeneye kubona ya mafaranga wasaba ko vy'ukuri ariko arakora ico yakeneye. Hanyuma ikindi tugiye kuraba muri ibi bikorwa bizorangurwa, hariho ibikorwa vyinshi by'ubuhinga, ari naho hava ya mafaranga ibice 75% kumbure bizoba depense hariya mu Buhinde. Harimo ibikorwa vyinshi by'ubuhinga, harimo ibikorwa vyinshi, harimo ibikoresho vyinshi bizogurwa bivuye hanze. Fata akarorero gasanzwe ngaha mu Burundi nta na hamwe dukora ibi vyuma biriko biratuma amajwi asamirana, nta naho. No kuvuga yuko bizogurwa hanze. Byumvikana rero yuko niyo twovuga tuti ayo mafaranga azi Burundi azoca asubira gusohoka vi Burundi agenda hariya, duce tuyarihira inshuro zibiri ko yinjira ino nuko asubira gusohoka. Hanyuma rero kuvuga yuko ayo mafaranga aza muri BRB nukumva neza ayo mafaranga tumaze kuyasinyira aya masezerano agiyeko n'amafaranga y'igihugu cy'u Burundi. Ifaranga ryose risohoka ari uko umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ati bamuhaye raporo bakavuga ati ibikorwa biriko bigenda neza bigeze kuri uru rugero, harageze yuko arihwa. Hanyuma banke igasohora amahera. Banke si yisohora amafaranga, amasezerano agiye ku mukono hanyuma akaba ratifye, no kuvuga yuko ayo mafaranga acaba ay'igihugu cy'u Burundi, nico cyonyene gifise uburenganzira bwo gutanga uruhusha bwo kwasohoka nuko adasohoka. Ico nibaza yuko ari ukugishimangira ko, kuko hagiye umuntu aca yibaza ngo niyo banki izobisigaye ifise uburenganzira bwo gusohora ayo mahera. Oya, ni leta y'u Burundi ikironka uburenganzira kuko n'amafaranga ababaye aya leta y'u Burundi. None ko nzi iyo umuntu ariko asaba ideni uba ufise ingwate ugira canke ukaba ufise amahera muri iyo banki, none twebwe nta muri iyo banki tukaba dufise ayo nyakubahwa, kuko urumva kugira duhe ingurane ataje dufiseyo atangwe dufiseyo ni kubera ibikoresho bikura iwabo, hanyuma ni pourcentage twashize izoje iwabo yamangaje. Murumva tukadukeneye umuco murakoze nyakubahwa. Aha novuga yuko iyo ni banki ya leta y'Ubuhinde. Kugira ngo ayo mafaranga ashobore kuboneka nuko imigenderanire hagati y'igihugu c'Ubuhinde n'u Burundi ari imigenderanire imeze neza. Hari henshi twoja kudodora batopfa bayaduhaye, hari henshi niyo twogenda kuyasaba bo yaduha kuri taux d'intérêt de 10%. Ukuvuga rero kugira ngo tuyaronke kuri taux d'intérêt ya 1,5%, naho twavuze ikijanye na conditionnalité nuko imigenderanire imeze neza. So kuvuga rero ngo hariho ibindi bisabwa uretse ivyanditse muri aya masezerano, notamment le taux d'intérêt, les pénalités de retard, la commission d'engagement, nta bindi bisabwa ngurumva. Murabizi mu minsi yahera hariho abatubwira ngo kugira ngo tubahe amafaranga canke tubazanire intete z'ingano ngo banze mugende ngo mutore itegeko ngo rivuga yuko ibi nibi. Murabizi izo nizo conditionnalité mu bisanzwe, nayo ibi biri ngaso sont des conditions de financement. Kubijanye n'ibikoresho ndetse n'abakozi biravugwa ko bizova byo hafi nka byose mu Buhindi n'ahandi batashoboye kuvuga ati bizova ngaha. Ubwo ntibabona yuko iyo ngurane baduhaye izogaruka ikagirira akamaro Ubuhindi gusa aho kungukira igihugu. Yego turashobora kuronka amazu mugabo tukahombera vyinshi gusumba amazu twari kuronka. Ntibabona ko umengo amahera yose azosubira mu Buhindi. N'amasezerano twibaza yuko ari amasezerano twese tuhungukira. Kiretse Ubuhindi buvuze tuguhaye ingabire, mugabo uriko buradandaza amafaranga bukavuga ati tuyaguha tugusavye ibi nibi nawe uzotwungukira ibi nibi, ukavyemera ukagenda ukayakoresha ico yagenewe. Aha ndahashimangira aya mafaranga akoreshwa ico yagenewe, akoreshejwe ico yagenewe. Za nyubako dushaka turunguka izo nyubako, turunguka kumbure ya shusho y'igihugu ihinduka, turunguka ya mafaranga twahora dusohora harimwo inyungu, na cyane ko n'inyuma y'imyaka 100 tuzoba tuvuga tuti turafise aho dukorera n'inyubako zacu.
urumva rero inyungu irimwo mugabo nabo kandi barunguka kuko bariko badandaza amafaranga si kuvuga rero ngo n'ubuhindi gusa bwunguka na twebwe turunguka nayo ubundi tubona yuko tutunguka twoca tuvuga tuti reka tubireke nta kamaro ko tubijamo turashobora kubireka tukaba turibereye aho twari turi ariko igihombo naho nyene kiriho